Imbere y'amasengesho turasoma Luka 2 inkuru izwi. Luka igice ca 2 umurongo w'umunani. Muri iyo ntara harabungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana, ziti icubahiro ni kibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Amen. Gushika ano majambo meza y'igiciro y'Imana, kenshi turakunze kuvuga ibintu by'indengakamere bikoreka mu bwami bw'Imana. Ukuvuka k'umwami wacu cyabaye ikintu ndengakamere. Mariya aravuga ati, sinzi umugabo. Inyishu nayo ni Mpwemu Yera azoza kuri wewe, ububasha bw'isumba byose buzogutwikira igitutu. Nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Turabona rero ko hano igihe hatangazwa hari ikintu ndengakamere cabaye. Abungere bari abantu basanzwe, umukuku wari umukuku usanzwe, ariko umuco wamanutse uva mu ijuru wabatwikiriye. Wari umuco w'Imana, wari umuco wo mu ijuru. Ugutangaza kwari ugutangaza kw'Imana kuvuye mu ijuru, kuko uno munsi mu gisagara ca Dawidi Kristo umwami yabavukiye. Aha rero niho tumenyeshwa yuko Imana ikora ibintu ndengakamere kuri ino si, kandi turizera yuko ari ya yindi uno munsi, kandi irashobora gukora, kandi izokora ibintu ndengakamere kubw'ubuntu. Turasoma hano buno nyene murongo wa 13. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana. Umumarayika yaratangaje, ariko ingabo zose zo mu ijuru zaciye ziza zifatanya nawe mu ndirimbo z'amashimwe. Ku murongo wa 14 havuga ngo, ziti icubahiro ni kibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe kubinezererwa. Amen. Hariho abantu ku isi abo Imana inezerererwa.
amen. Ni ukuvuga n'abantu abo imana yacaguye muri Kristo, abo yatoranije imbere y'uko isi ibaho, abo yageneye kubona ubwiza bwiwe. Igihe umwami wacu yabatizwa kandi no ku musozi wo guhindurirwako haravuzwe ngo uyu niwe mwana wanje nkunda, ampimbara, ampimbara, niwe ampimbara, niwe mutegezwa kumva. Abana b'Imana bose, abahungu n'abakobwa b'Imana bose bari muri Kristo, kandi ni muri Kristo niho hari ukugomba kw'Imana kuri wewe no kuri jewe, atari kubera wewe canke jewe, ariko ni kubwiwe niho wabereye, niwe wenyine yarabereye, niwe yamanutse kugira ngo afate ikibanza cacu. Imisi yose ni ubutumwa bwiza cyane, ni ubutumwa bw'umunezero, ni ubutumwa bwo gubohoka, kuko ngo habavukiye uno munsi umukiza yabavukiye, niwe Kristo, niwe mwami mu gisagara ca Dawidi. Murongo wa 11, uyu mukiza, uyu munsi umukiza yaje kuducungura. Twaremeye kugucungurwa kw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana nyene ububasha bwose ishobore gukora mu buryo ndengakamere mu buzima bwawe no mu buzima bwanje kuno munsi muri kino gikorane c'Imana. Imana dushobore guhabwa kubona ikintu ndengakamere, dushobore kubona ikintu c'Imana, maze ukwizera kwacu gushobore gutumberezwa ku buryo dushobora kuduzwa tukava mu gasho kacu, tukava mu ibohero, tukava kugira ngo tujye guhura n'Imana mu buryo bw'impwemu, dushobore kuyisenga mu mpwemu kandi mu kuri. Abungeri bari abantu basanzwe, ariko nubwo biri uko umwami niwe yihishuriye mu buryo ndengakamere. Nta kintu na kimwe dufise kidasanzwe, turi abantu basanzwe, ariko turashobora kubivuga kubw'ubuntu. Umwami yaratwihishuriye mu buryo ndengakamere. Amajambo yose y'Imana ni amajambo ndengakamere. Uguhishurwa kose kw'ijambo na mpwemu w'Imana ni ndengakamere. Dutegezwa gutahura rimwe burundu yuko ico Imana mu by'ukuri ico yakoze muri twebwe twese, kandi muri umwe wese muri twebwe kubw'ubuntu, twese hamwe reka dufate kino gikorane tugishire mu biganza vyiwe mu gihe turiko turarangiza umwaka mu kwizera, kandi tumusabe aturabe, asubire kuturabira mu buntu, kandi aduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Turahaguruka kubw'ivyo. Data wo mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wanje wose ko atari gusa ibintu byo muri kahise, ariko ni ibintu bifadika by'Imana, ugusohoza ku mugambi wawe w'agakiza uwo wateguriye abantu. Mwami mukundwa, mu buryo bw'ibyina ndagushimira ko twaronse umugabane mu byo wakoze, mu byo wakoze, mu byo uriko urakora uno munsi n'ibyo uzobandanya gukora. Udufate uno munsi, amajuru yugurugwe hejuru yacu, bwiza bw'Imana budutwikire, utubwire wenyine ubwawe kubw'ijambo ryawe, ukore
na mpemu wawe yera mwami mukundwa. Iki gikorane tukizanye munsi y'amaraso y'umwagazi wewe. Ibi bya Satani byose byarakuweho kuri abo bose, abo wacunguye, abo wabohoye. Satani abimenye. Satani ukuri ikiganza cawe gicafuye ku bana bose b'Imana abacunguwe n'amaraso babogejwe. Usohoke ugende uve muri kino cumba mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. O mwami wizigiwe, utwakire, uduhezagire, uturongore kubwa mpemu wawe yera. Izindi mpemu zose zihindigwe kure, ziteregwe kure cyane, maze mpemu wawe yera akorere hagati yacu mu buryo budasanzwe. Mwami ndagusavye ugire ikintu woha umwe wese kubazimiye kugira ngo bakizwe, kubaboshwe kugira ngo babohogwe, kubagwayi kugira ngo bakire indwara, kubababajwe kugira ngo baronke uguhumurizwa, kubakubiswe hasi kugira ngo bahagurutswe. Mwami wizigiwe, uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Turicara. Sinarindiriye yuko haba abashitsi beza uno munsi. Nari nibaza ngo abaswisi bari kwigumira mu mitumba yabo myiza, ariko mwahisemo kuba hano. Imana ibahe ibibahe, ndabyizera n'umutima wanje wose. Twese turazi yuko mu buryo bw'umubiri twari kuba dufise izindi ntumbero, twari kuba twateguye ibihe mu buryo butandukanye ntitube hano, ariko Imana yashize muri twebwe ikintu ata muntu n'umwe ashobora gutwara. Ndizera ko nabivuze ejo mu ijoro, niba ushoboye gukura ikintu c'Imana ukagikura mu buzima bwacu, ni twosigara turi iki? Tuvuganye ukuri, mbega ubuzima bwacu bwosigara buri mwiki hamwe wokuramwo ikintu c'Imana, ikintu gihoraho ugikuye muri twebwe. Ubuzima bwacu bwoba ari ubusa, ntibwoba bugifise agaciro, ntibwoba bugifise ico bumaze. Ikintu gifise agaciro mu buzima bwacu ni ikintu c'Imana. Ibisigaye byose biraza bikagenda, kandi umunsi umwe bizosigara inyuma. Ariko ico Imana yaduhaye, iby'Imana yaduhaye tuzobitwarana natwe mu bwiza, ibindi bizosigara hano. Yego mwarabyumvise kuwa Mungu washize mu butumwa bwiza ngo byose bikorera ibintu bikaze. Amaso yacu agomba gusigwa mu buryo bw'impwemu, hamwe no gusigwa kwa mpwemu, kugira ngo dushobore gutandukanya ibintu neza. Mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umuntu twoca urubanza ukundi ku bintu bimwe bimwe, ariko ndibaza hano kuri ujya mu mwubahwa mu by'ukuri. Mu gihe ciwe yakoze urugendo akaja mu Buhindi, maze ku minwa yiwe yasizeho ano majambo avuga ngo Kristo ari mu madini yose. Murazi iyo ugiye mu gihugu 95% kw'ijana arabahindu, umuntu nk'uwo agomba gushiraho ubumwe mu buryo ubucanke ubundi. Ariko igihe nasoma ico mu kinyamakuru, ego naciye mererwa nabi, numvise sesemwe, hanyuma ndashobora kuvuga nti
kristo ntari mu idini na rimwe. Yavuze ati mu madini yose, nanjye ndavuga nti nta na rimwe arimwo. Murazi icyo ari cyo? ndavuga nti mbere no mu idini bita idini rya gikristo nta uriyo, kuko ni ikintu cyapfuye. Kristo nawe ni muzima, kandi ni muzima mu mutima wawe no mutima wanje. Amen. Nta dini na rimwe arimwo mbere no mu idini ry'abakristo, ariko ari mu mutima, ari mu mutima w'abizera, aho yashize mu buturo kugira ngo yigaragaza. Ariko mu buryo bwo ku isi abantu barahendwa amaso iyo babona umuntu yambaye impuzu zera n'inkoni mu kiganza nk'ikintu kidasanzwe, avuze ibintu ibyo bikabaryohera cyane. Ariko abana b'Imana bobo bafise inyumviro, barasesa, ntaco bagwanya ku muntu, ariko baraziti umuntu nk'uwo arungika abantu, arabahenda, akabazimiza ibihe bidashira. No hisemo guhitamo guhomba ibyo mfise byose byo guhomba hano, nkaronka abantu abo noshobora kugira ijambo bazanywe n'Imana. Aho niho naciye nibaza nti umwubahwa arafise ikirore gikomeye ntamenwa. Jewe mbere baciye banyaka ubwene igihugu bw'umuntu, je ntacyo ngifise cyo gutakaza, ariko ndashobora guha ibyubahiro byose no gusengwa kose ku mwami. Ndashobora kubabwira ikintu kimwe: Satani ni umuntu mubi, ni mubi cyane. Ararakara, aragomba guhagarika igikorwa c'Imana ngo ntigitere intambwe. Nabyumvise hano haraheze iminsi 14, ikintu kitari bwigere gishika mu buzima bwanje. Navuga nti ntigishoboka, nagifata ko kidashoboka, carashitse. Nari niteguriye kugenda ngo nji Palermo, nari nateguye itike yanje y'indege ni hoteli yanje n'amafaranga byose ibyo umuntu ashobora kuba yotegura. Ndagenda mu gikorane c'Imana uwo kwa gatandatu ku mugoroba, maze kugaruka inyuma y'igikorane ibintu byose byari byamenaguwe, n'umuryango bari bawukuyeko, byose bari babitwaye. Nta na karangamuntu nari ngifise, nta na perimi yo kunyonga imodoka, nta na kimwe ngifise. Maze ndibwira ubwanje, Amen, none mbega ubu ni ubugunge bwa nyuma ngomba kubona, ko banyatse uburenganzira bwo kunyonga imodoka, ko bantwaye na karangamuntu, ntakigira uburenganzira bwo kubaho kuri ino si. Aho rero naciye numva merewe neza mu mutima. Ndibwira nti databuja nawe bamukoreye bisumba ivyo, ntangura gushima, ntangura guhimbaza. Kuri ibwo nyene umwami yaciye atanga perimi, na izina ry'umwami rihabwe icubahiro. Ariko birakwiye ko iyo ufise igikorwa, iyo ufise ico ujejwe, umuntu agomba guca mu nzira zitandukanye, ukaba mu bintu kugira ngo ushobore kugirira imbabazi abandi, maze wihangane hamwe nabo. Uno munsi ndashobora kubwira umwe wese, ikibazo cawe nico kibazo canje, ntugikeneye kumbarira ibintu byinshi, ndazi ico ugomba kuvuga, ndagomba gusa kugufasha hamwe n'ubufasha bw'Imana. Twese dufise ubusizi bw'amanga ko Imana iriko iraheraheza igikorwa cayo, kandi birashoboka yuko igihe coba kigufi cyane gusumba uko twebwe tuvyibaza. Umwasi umugwanizi akarakara, akaza arakaye cyane. Bw'ivyo rero bica byumvikana, ariko ntiduta byose bitugirira neza, bikatwegereza umwami. Rero
singomba imbabazi mungirira, oya, Imana nihabwe icubahiro ko yafashe ingingo y'inzira nk'izo kubiwe kugira ngo tumenye yuko ubuntu bwiwe buri kumwe natwe. Iyo Imana itari yateguye ikintu na kimwe mu buzima bwacu, nta makanda namwe ya Satani yoba yariho, ariko kubera ifise umugambi hamwe n'ubuzima bwacu, ivyo bintu byose bigomba kudushikira. Nimwibaze rero ku bantu bose b'Imana, igihe Mose yavuka, mbega byagenze gute? Bisha abana bo muri Isirayeli, abana b'Isirayeli bose barabishe, Mose baramuhevye kugira ngo arindwe. Mwibaze Yosefu mu nzira igoye iyo yaciyemwo, yatawe mu kinogo na bene se, bamutangaza ko yapfuye, kandi se wiwe yari umuhanuzi, yari yashize ibiganza kugira ngo amuhezagire. Mbega byari biki? Uwo Isaka yarihe, ariko Yosefu yashoboye guca mu nzira igoye. Murazi ibyo yavuze mu nyuma, yavuze ati nimuhagarike umutima, Imana yarandungitse imbere yanyu kugira ngo mbarinde, ndabazigamira ubuzima. Byari biki? Yari gushobora kuvuga ati bene data, mwarankoreye ibintu biteye ubwoba, mwarambabaje, hanyuma mwantaye mu kinogo, mwantaye mu gobo, ubu rero ndagomba kubihora, rero nanjye ndagomba duhure. Oya si ukwihorana. Aravuga ati ntimurire, Imana yarantumye imbere yanyu, nimuze rero ubu muze hamwe nanje, mwese muzorindwa, muzozigamwa mu buzima. Tubibona hamwe n'umwami wacu umucunguzi, igihe yaje kuri ino si byageze gute? Imbere yaho nta na rimwe bari bwice abana benshi, ntibari abana benshi, ariko bari barondera umwana uwo umwe gusa, uwo mucunguzi w'isi. Ariko kubwo uwo mwana umwe, abana benshi bateza kubica. Byabageze gute? Umwami yabwiye Yosefu mu ndoto, aramubwira ati fata Mariya n'umwana ugende uhunge uje mu Egiputa. Kubera iki? Kugira ngo hasohore ibyari byanditswe mu muhanuzi Hoseya mu gice ca 11 ku murongo wa 2, ngo muri Egiputa niho nahamagaye umwana wanje. Ivyo byagomba gusohora ngo hari amaborogo ku musozi wa Yuda. Rasheli araborogera abana biwe, yanase guhumurizwa. Ibintu byose kwari gusohora kw'ibyanditswe vyera. Ubu rero twavuga tuti Imana mbega ntiyari gushobora guhitamwo iyindi nzira yoroshe? Mbega ntiyari gushobora kurongora imitima y'abo bantu bose kugira ngo ntiyabe iyo mibabaro? Oya, ntitwokwiyumvira gutyo. Ubundi bwobwo twosha tuduga tugashika no mu murima wa Edeni, tukavuga tuti kubera iki Imana yemeye yuko n'ugushukwa biza bigashika? Kubera iki Imana yemeye ko Gahini yica Abeli? Ariko ivyo bintu suko bigenda. Umunsi umwe tuzobona kandi tuzotahura yuko ivyo byose byari biri mu nama y'agakiza y'Imana yacu. Na twebwe ubwacu nitwifuza inzira yo guca mu mashugwe. Oya, inzira yo mu bwiza iraduga, irimwo amabuye, ariko ishikira imbere y'Imana mu bwiza. Rero nitwaca muri wa muryango mwiza w'ibirezi, wa muryango w'ibirezi, ariko tuzomera tuti byose byari bikenewe. Reka rero turabe mu mirongo yo mu byanditswe vyera, ubwa mbere Zaburi 68 guhera ku ntango ku murongo wa 2. Dieu se lève, alors ses ennemis sont détruits, et ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la nk'uko umwotsi utumuka aba ariko ubatumura, kandi abayanka nabo
bahunge bave imbere yabo nk'uko ishashara iyaga iruhande y'umuriro aba ariko abanyakibi barandukira imbere y'Imana, ariko abagororotsi nibanezererwe bavugirize impundu imbere y'Imana, mbere banezererwe bagire akanyamuneza. Nimuririmbe Imana, muririmbire izina ryayo ry'ishimwe, muharurire umuharuro imwe ica mu bugaragwa igendera mu kurutsi ukwera mu mukogote ukwega n'amafarasi. Izina ryayo ni ya, nimuvugirize impundu imbere yayo. Imana irahayo hera, nise w'imfuvyi n'umucamanza ahagarikira abapfakazi. Imana ishira mu ngoro abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza, ariko abagarariji bakaba mu gihugu cumye. Mana, hamwe waja imbere y'abantu bawe, hamwe wagenda mu bugaragwa, isi yahinze agashitsi, amajuru asoshongera imbere y'Imana. Sinayi uriya uhindira agashitsi imbere y'Imana, niyo Mana y'Abisirayeli. Mana, warekuriye ishamvu yawe imvura y'ubuntu, wahashubijemwe intege hamwe hari harushe, abantu bawe bayigerereyemwo. Mana, witeguriye ubugorwa kubwo kugira neza kwawe. Umwami Imana yaravuze, abagore bakwiza inkuru baba ingabo nyinshi. Kumbure hano gushika ku murongo wa 12 hariho imirongo imwe imwe yoshobora gushimikwa ko Imana yitangira ubwoko bwayo ubwo yari yarasohoye. Natwe turaza mu kanya gusubira kubivuga kuko dufise ingaburo yera. Turaza kuvuga kubwo gusohoka kw'Abisirayeli. Ndagomba gusoma mu muhanuzi Hoseya ijambo ryankoze ku mutima muri ino minsi ya nyuma, igihe ryasomwe. Hoseya 2 murongo wa 21. Kandi kuri uwo munsi nzokwitaba ijuru, ni jewe Uhoraho bivuze, naryo ryitabe isi. Niko nzokwikwegera mu kuba umwizigirwa, nawe uzomenya jewe Uhoraho. Kandi kuri uwo munsi nzokwitaba ijuru, ni jewe Uhoraho mbivuze, naryo ryitabe isi. Isi nayo yitabe ingano na vino n'amavuta, nabyo byitabe Yezireli. Gushika hano ano majambo y'igiciro, hano umwami ariko avuga ivyo kureshanya. Ahari kureshanya haba hariho umugeni, ahari umugeni haba hariho umukwe. Kandi Yohana yarabivuze neza bifubura ngo ufise umugeni n'umukwe, kandi umugeni w'umukwe akumva akamo k'umunezero kubw'umukwe. Aravuga ati, ako kamo niko mfise ubuyi karatungana. Hano umwami avuga ibyo kureshanya ngo kandi nzokwikwerera ube uwanje ibihe bidashira, mbere nzokwikwerera mu bugororotsi no mu kururanya
no mu kugira neza no mu mbabazi. Umurongo wa 19 muri Hoseya2 ngo kandi kuri uwo munsi aho umwami azocungura umugeni wiwe igihe azomusohora akamwiyereka. Murabizi ko turindiriye ubukwe bwa wa mwagazi. Ubukwe bw'umwagazi ntiburatangura ariko buzobaho vuba vuba. Aho rero ni umugeni, niwe umwami, niwe azokwishira hano ngo kandi kuri uwo munsi 21 kandi kuri uwo munsi nzokwitaba ijuru. Aho rero sinzosubira gushiraho ibyagezwe ariko nzoshiraho ubuntu. Haravugwa rero kandi ngo isi nayo nzokwitaba ijuru, ni jewe Uhoraho mbivuze, naryo ryitabe isi. Isi nayo yitabe ingano na vino n'amavuta. Murongo wa 24. Aya majambo asobanura iki? Amajambo asobanura ibyo Imana yafashe ko ingingo iri mu ijuru bizoba igifadika hano ku isi, hamwe no gucungura kubwo wacunguye, kubwo gucungura kubw'umusaraba igorogota. Ibi bizoba igifatika ku isi, ibyo Imana yafashe ko ingingo mu ijuru. Imbere y'ivyo ntibyari bishoboka, kuko umutima w'umuntu ntiwashobora kwakira ijambo ry'Imana. Igorogota, intango yarashizweho. Umwami yarafashe ingingo hamwe natwe mu kugororoka no mu kwizigirwa. Yaratwihaye, yaratwishikaniye twebwe guhera kiriya gihe ijuru riruguruye. Yaratureheje, aravuga ati ijuru nzokumva ijuru. Ibyo Imana yari yafashe ko ingingo byose mu ijuru byagomba gukoreka hano ku isi, byagomba kuba ibifadika mu gihe byagomba kugaragara mu gihe Kristo yapfa ku musaraba igorogota, ku musaraba Kalvariyo. Ibi niho biba igifadika, niho bishobora guseruka ngo jewe Uhoraho nije mbivuze, nzokwitaba ijuru, ijuru naryo rizokwitabe isi, isi nayo yitabe ingano na vino n'amavuta. Yitabe ingano, yego ni vyiza. Ibi nivyo ari vyo rero amavuta nk'urugano rwacizwe mu ivu rurapfa, maze rurazuka, maze rutanga ivyamwa vyinshi. Kugira ngo mutahure neza ivyo, ikibazo hano mu ijambo ry'ubuvugishwa n'Imana ni vino n'amavuta. Mbega ntitumaze kumva ibyo Imana yahishuye muri bino mu guhishurirwa ibimatarijwe indwi hamwe na Mwene Data Branham? Ibyo Imana yahishuye hamwe na Mwene Data Branham ngo ntimugirire nabi vino n'ingano, ntimubikoreko. Oya, ntimugirire nabi uguhishurwa kw'Imana kw'ijambo hamwe no gusigwa kwa mpemu yera. Amen, 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 amen. Kugira ngo mumenye yuko ibi vyisunga ishengero ry'amahanga, nagomba gusoma umurongo wa nyuma, umurongo wa 23 mu Kirundi. Hoseya2: ni jewe nzo bibira mu gihugu, kandi nta mbabazi nzomugirira imbabazi, nta mbabazi nzomugirira imbabazi. Mbarire si abantu banje, nti muri abantu banje, nabo bazovuga bati uri Imana yacu. Aha niho byabereye ubumwe bw'Imana hamwe n'abantu muri Yesu Kristo umwami wacu. Turazi bose ntibemera impano y'ubuntu y'Imana, ariko haranditswe
mais à tous ngo ceux qui abamwakiriye bose abamwakiriye accordé yabahaye le droit ububasha bwo gucika abana b'Imana abizeye izina ryiwe. le ciel Ijuru est à la est favorable à la ijuru terre, et la ryemeye terre est isi, isi nayo yemeye ingano n'ibintu byose bitewe n'Imana. Amen. donc la terre Rero est isi favorable à ye tout iremeye ce qui ibyo bintu est Dieu. byose bitewe n'Imana. Ici, au blé, Aha rero de sorte que nous ingano ne sommes pas ku buryo laissés sans rien. tutaguma atarico turico, ariko dushobora kwakira imigisha myinshi cyane iyo Imana yatugeneye. Abatari abantu bazaba abantu b'Imana. Twagomba gutangaza tuti Mana yanje, uri Imana yanje. Haleluya. Rero nimba twaramenye umwami nuko natwe twemewe nawe. Si nous savons, Yaba et nous savons nimba tuzi turazi neza yuko yaducunguye, yaduhamagaye ngo dusohoke, yatugiriye ubuntu kandi yaratureheje, yadutangiye inkwano mu kugororoka no mu kwizigirwa, atari muri kino gihe ariko kubw'ibihe bidashira. Amen. puisque Amen. nous sommes, nous avons été à l'époque de Noël, Nimba kubera twari pleurons très kuri brièvement Noheli la tuheje pensée kurengana Noheli, reka tuvuge neza icyumviro cy'umuhanuzi bwa Bibiliya. Ku bw'ibyo nagomba gusoma actions de grâce ibikorwa bitatu by'ubuntu ubwo tubona mu butumwa bwiza bwa Luka. Je commence Ndatangura par le chapitre mu 1, gice ca mbere Luc, ca Luka verset ku 45, murongo wa 45 hano de Marie. ni Mariya. Nous avons tous certainement Twese turabizi neza. verset 45. Murongo wa 45 Luka wa Oh, mbere. béni soit-elle, Kandi hahirwa wewe, car la kandi hahirwa wowe wizeye, kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. 45 Mariya aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana. 47 umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. 48 kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo, kandi uhereye none toutes les générations ab'ibihe byose bazonyita umuhirwa, parce que le Tout-Puissant a kuko fait en moi kuko iyo ubushobozi inkoreye bikomeye, kandi izina ryayo ni ryera. Amen. verset 50. Umurongo wa 50 imbabazi zayo ziri kuba yubaha ku buzukuru no kubuzukuruza Il babo. 21 avec son bras. yerekanishije ubushobozi ukuboko kwayo, yasabagije abibone Verset 52, il mu byo biyumvira mu mitima yabo, yirukanye abaganza ku ntebe zabo, yashize hejuru abafafara, et renvoie les riches à vide. abashonje yabahagije ibyiza, yirukanye abatunzi bagenda imvumure, yatabaye Isirayeli umusabyi wayo, maze ngo imbabazi zayo izibuke. Comme il a promis à nos pères, nk'uko yabwiye ba sogokuruza prospérité pour l'éternité. kuzigirira Aburahamu n'urubyaro rwiwe ibihe bidashira. Lorsque autrefois la prophétie biblique s'est alors réalisée, Igihe rero ubuhanuzi bwasohora hamwe na Yesu Kristo umwami wacu, ryari isengesho rihumetswe na mpemu yera, amashimwe y'Imana yacu ahuje hamwe n'icari cakoretse kera. la pensée principale Icyumviro nyamukuru exprimée ici cyo nagomba kuvuga hano ni iki en gukurikira: action de grâce. igikorwa c'ubuntu, amashimwe yacu ku Mana ntagomba guca iruhande y'ivyo Imana iriko irakora muri kino gihe, ariko agomba gushiramwo ico Imana ikora uno munsi. Ni kubw'ivyo niho dushobora kumenya Prière de ceux amasengesho ya babandi amasengesho ahaguruka akaduga gushika ku Mana. reconnaître s'ils prient de manière générale, Umuntu asenga mu buryo rusange, prières sont inspirées réellement par le Saint-Esprit. amasengesho ahumetswe na mpemu yera, bihuye n'amasezerano y'Imana muri kino gihe. Marie Mariya n'a pas prié n'importe quoi. ntiyasenze icyo ari cyo cyose, yasenze bihuye neza
n'ibyo Imana yakoze kubw'ubuntu muri kiriya gihe. Amasengesho yacu yo gushima agomba gushiramo ivyo Imana yasezeranije kino gihe cacu n'ivyo kirasohora. Nimunyemerere nsome isengesho rya kabiri rivuye mu gice ca mbere ca Luka, hano ntangurira ku murongo wa 64. Au même instant, sa bouche fut ouverte et le lien de sa langue fut dénoué. Bose baratangara uwo mwanya, akanwa kiwe karazibuka, ururimi rwiwe ruragoboka, aravuga ashima Imana. Et il glorifiait Dieu. Ashima Imana. Il s'agit ici Hano ni Zakariya. Zacharie Zakariya ne pouvait pas saisir ntiyashobora gutahura isezerano, et devint muet. Mais à aca partir du moment où la abikiranye. promesse est Mu devenue gihe isezerano ryaba igifadika, et qu'il l'a vu aribona de ses yeux, n'amaso yiwe, sa langue ururimi s'est rwiwe déliée, ruca rurabohoka, il a commencé atangura à louer guhimbaza le Seigneur, le Dieu umwami des cieux. Imana yo mu ijuru. Précisément, il est dit, Neza neza aravuga ku murongo wa 67. et son père Se Zakariya fut rempli yuzuzwa mpemu yera du Saint-Esprit et prononça avugishwa n'Imana, loué soit le ati Seigneur umwami Dieu d'Israël, ashimwe car Imana y'Abisirayeli, kuko miséricorde, igendeye abantu bayo ibacu, rédemption, kuko igendeye abantu bayo et lui a ikabacungura, une rédemption, pardon. ikabacungura. 69. Il nous a suscité Kandi le salut duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusabyi wayo. 70. Nk'uko yabivugiye mu kanwa k'abera yavugisha bahereye mbere na mbere, mwidukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose, kandi igirire ba sogokuruza imbabazi, yibuke isezerano ryayo ryera. Amen. 72. 73 rero. Indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu, tukayisenga atabwoba. Amen. Turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose. Haleluya. Hano reka mpagarare gato. Murabona rero hano ibikurikira. Kera isengesho rihumetswe na mpemu yera ryatanga neza neza icari kijanye na Yohana uwo yari integuza ya Yesu. 76. Kandi nawe mwana uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose. Murabona, kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe. 77. Kumenyesha abantu biwe agakiza kwari uguharirwa ibyaha byabo. Amen. Amen. 78. Kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugenderera uvuye mu ijuru. 79. Ngutambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, urongore ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Mbega iki ni cya gikorwa cy'ubwiza cya mpemu cy'ubuntu. Ntabwo ryari isengesho gusa muri rusange, ariko amasezerano ya Bibiliya yashizwemwo muri kino gikorwa cy'ubuntu, muri kino gikorwa cy'ubuntu. Mwene data mukundwa, mushiki wanje, ntidutegerezwa kugira isoni zo kuvuga amasezerano y'ijambo ry'Imana ngo tubone ubuhanuzi bwa Bibiliya muri kino gihe mu masengesho yacu n'ibikorwa byacu byo gushima. Rimwe na rimwe turakekeranya kubikora,
Et quand hésitons-nous, mbega ryari dukekeranya réfléchissons n'igihe twiyumvira hamwe n'ubwenge bwacu. dans le royaume de Dieu, aucun raisonnement n'est valable. Les choses spirituelles doivent être mu bwami bw'Imana nta bwenge bujamwo, iby'imwemu tubica urubanza mu buryo bw'imwemu. Nimba twahishuriwe ijambo na mwemu w'Imana pour ce temps. muri kino gihe, Nous ne devons pas ntidutegerezwa kugira isoni zo kubivuga, de l'exprimer. zo kubitangaza. Ntitugomba gutinya yuko abantu batadutahura. Ceux qui sont destinés par Dieu, Abagenewe n'Imana kubitahura bazobitahura kumbure n'igihe exprimeront tuzobivuga, pas seulement atari gusa mu butumwa bwiza. Reka dufate nk'akarorero, havuzwe mu butumwa bwiza ko Imana izorungika umuhanuzi ku mpera y'ibihe, qu'il a promis uwo yasezeranye restaurer, kuzogarura byose, que Jésus maze Yesu akaguma mu bwiza gushika mu gihe cyo gusubizaho byose neza nk'uko byari biri. Maze nimba haravuzwe ngo les mystères de Dieu amabanga yose y'Imana yategerezwa kubona ugusohora bihuye n'ibyahishuriye Yohana 10:7, maze Imana ikaba yari ifise intumwa ndwi ku bihe ndwi by'amashengero. Je vous le dis, Ndabibabwiye, mention, nimba atantu na hamwe ni si aucune ata mention, ni ntantu référence na hamwe est faite ata kintu cyo dans la kwisunga prière kiki mu masengesho yakurikiye. les non initiés, Ama- les non initiés, abantu batabizi neza ntibomenya nimba twarabyizeye cyangwa tutabyizeye, sibyo? Ntibomenya mbega barahagarara hehe icyo gihe, bavuga bati ego umengo nta muntu n'umwe yagavye ku byavuzwe. demandons Reka tubaze Imana de nous donner des prières iduha amasengesho inspirées ahumetswe na par mpemu, qui n'omettent pas la parole révélée par adasiga inyuma ijambo ryahumetswe na mpemu, ariko avuga ku iryo jambo t'approprier encore une prière irindi sengesho kandi ririmo ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ni Luka 2, chapitre 2 Luka 2 du verset murongo 29. wa 29. Mais il lit déjà le verset 28. Amaze gusoma 28. Il le prit aussi dans ses bras et aramwakira aramukikira ashima Imana ati, databuja, noneho urasezeye umusabyi wawe amahoro nk'uko wavuze. 30. Kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. verset 31. 31. A préparé devant Ako wateguye mu maso y'amoko yose. 32. Kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Israël. Amen. Qu'est-ce que c'était? Byari biki? Nous pouvons lire dans Turashobora gusoma mu muhanuzi que le Yesaya Seigneur ko umwami yategezwa kuba umuco w'amahanga. Aha umuyuda yavuze ko agakiza k'Imana kazoba umuco w'amahanga, kuko ibyo byari bimaze kuvugwa imbere yaho n'akanwa k'umuhanuzi Yesaya kumbure igihane cya 49 cyo muhanuzi Yesaya. Niki isezerano rishasha mu by'ukuri? Ni ugusohora k'ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Natwe turi hagati yo gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Imana ihezagire ayo majambo mu mutima wawe no mu mutima wanje, iduhishurire ku bwa mpemu wayo gutahura ibyari byo mu by'ukuri. Nimunyemere ndabibabwire, kera ijambo ry'Imana ryarasohoye. Ninde yabibonye? Ninde yabyumvise? Ninde yabyizeye? Umuhanuzi Yesaya yari amaze kuvuga ati, ninde yizeye ubutumwa bwacu? Abizeye buzujwe mpemu yera. Amen.
maze baca batangura guhimbaza Imana batangaza ivyo yari yarasezeranye. Byageze gute kuri Pentekote? Bose bujujwe mpemu yera batangura gutangaza ibikorwa bihambaye vy'Imana mu zindi ndimi. Imana idufashe muri kino gikorwa. Reka tugende mu gice cerekeye ingaburo yera. Munyemerere nsome ibyanditswe mu buryo buciye bugufi. Turasoma mu itanguriro igice ca 14. Ndaza guca bugufi, ndabasavye mwese mugabe mube maso. Itanguriro 14. Hano Aburahamu avuye gutsinda abami bari batwaye Lote inyagano, umuhungu wabo yaramaze kubatsinda. Amaze kubatsinda, umwami araza aza guhura nawe. Ndabisoma mu Itanguriro 14 ku murongo wa 18. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba vyose, azana imitsima na vino. Ahezagira Aburahamu aturaga uragahabwa umugisha n'Imana isumba vyose nyene ijuru n'isi. Amen. Murongo wa 20. Kandi Imana isumba vyose iragahezagirwa yagushize abansi mu maboko. Ugombye kumenya uwo ari we ni Melikisedeki. Ugomba gusoma Abaheburayo yindukwe. Haravugwa uwo ari we Melikisedeki. Ni umwami agororotse, ni umwami w'amahoro, atagira se, atagira nyina, atagira intango, atagira iherezo. Hari umwe wenyene, atagira intango, atagira n'iherezo, atagira se, atagira nyina, abaho ibihe bidashira. Ni umwami w'abami, ni uganza abaganza bose. Haleluya. Hano yaraje nk'umuherezi mukuru. Mu by'ukuri yari ingaburo. Yaba twashobora kubitahura yuko umwami imisi yose yagomba kugaragara ari mu gikorwa kibereye muri ico kibanza. Ndagomba rero kuza ubu mu Kuvayo igice ca 14. Kuvayo kumbure igice ca 12. Kuvayo 12, ugusohoka muri Egiputa kw'abana bo muri Isirayeli. Aho niho Pasika yatanguriye. Turazi yuko umwami Yesu yafashe umukate mu gihe ca Pasika atanguza ingaburo yera. Aha niho ubwa mbere tubona muri Bibiliya ijambo ikoraniro, ishengero. Biri mu Kuvayo 12 umurongo wa 3. Nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabe base angana. Singomba gusoma byose, murazi ibyabaye. Umwagazi barawukereye, amaraso bayashize ku bishimajyango by'inzu, maze inyama baraziriye. Umwami aravuga ati, ninabona amaraso nzorengana, nzoca ndengana ntabaranduye. Abana b'imfura bose b'Egiputa barishwe, ariko imfura zo muri Isirayeli zagumye ari nzima, kuko amaraso y'umwagazi yari yashizwe yari yaronse, bari bayamenye amaraso
kiba ikimazi. Niko bimeze no kuri twebwe mu isezerano rishasha. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, niwe mwagazi w'Imana, yamenye amaraso kubw'umukuku w'abana b'imfura. Handitswe yuko umukuku w'abana b'imfura ngo yamenye amaraso yiwe kubwa benshi, haleluya, kubwa benshi, kugira ngo bakizwe ibyaha. Ubwo abo benshi nibo bagize umubiri wiwe, ni ishengero ry'Imana nzima n'abantu basaba amaraso y'umwagazi nko gucungurwa kwabo. Nta n'umwe mu Bisirayeli yashobora kongera ku icyo ari cyo cyose kubwo gucungurwa kwiwe, ariko amaraso y'umwagazi niyo yabakingira, niyo yabarinda, nicyo kiguzi cyari cyatanzwe ku bugingo bwabo. Amen. Ndavuga uno munsi amaraso y'umwagazi w'Imana, amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana, nicyo kiguzi cyaducunguye, cyacunga ubugingo bwawe n'ubugingo bwanje. Ni mu maraso yiwe niho wacunguwe, niho nacunguwe. Umwami aravuga ati ninabona maraso nzoca ndengana ntabaranduye. No munsi turagomba twese kwishira munsi y'ayo maraso kuducungura, atugwanira, atweza y'umwagazi, kugira ngo umwami atubone acishije muri ayo maraso. Niyo aturabira muri ayo maraso atubona twejejwe, twogejwe, tukuwe ku bucafu, ducunguwe rwose, tubohowe, maze umumarayika wo kurandura acarengana. Murashobora kwibaza amaborogo yari muri Egiputa, ariko mu nzu z'Abisirayeli nta maborogo yari ariyo, hariyo umutekano. Amaraso y'umwagazi yari yaseshetse, yari yashizwe ku bishima by'ahango, ngo ninabona amaraso ndarengana ntabaranduye, ndaza kubarengana. Byari mu isezerano rya kera, yari amaraso y'umwagazi, ariko mu isezerano rishasha ni amaraso y'igiciro, amaraso azimvye cyane kandi yera, amaraso y'umwagazi w'Imana, amaraso y'igiciro kinini cyane. Iyo umwami abonye ayo maraso ku buzima bwawe no ku buzima bwanje, aho rero marayika w'umurimbuzi aca hagarara, aca arengana. Ntacu ugomba gutinya, oya, bari mu mutekano, bakoze icyo Imana yari yasavye, icyo yari yategetse. Amina, haleluya. Murazi na cane bari abana b'imfura. Mu Kuvayo 13 turasoma ku murongo wa 2. Ati mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza. Ego Kristo niwe mfura muri bene se benshi, ngo unyegurire ikintu cyose cy'uburiza. Twebwe turi imfura, kuko niwe mfura muri, niwe yagaragaye mu mubiri nk'umwana w'Imana. Natwe twakiriye amahirwe yo kuba abahungu n'abakobwa b'Imana. Unyezereze, mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza. Maze iyo Pasika baciye bayitangura, Imana itanga itegeko y'uko batarya umukate urimwo umwambiro muri iyo minsi indwi. Kuvayo 13 umurongo wa 6. Muze mumare iminsi indwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugira indwi uzuba umunsi mukuru wohoraho. Umurongo w'indwi, imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko ari indwi. Ntihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo canke umwambiro mu gihugu canyu cose.
rero nuko ego sigomba kwinjira mu ido n'ido y'ibyo byose, ariko mwene data Branham mu buryo bwiza cyane yabisobanuye. ni iminsi indwi ivuga ibihendwi by'amashengero. Amen. kandi mu gihe ntibagomba kuzana umutsima urimo umwambiro. Pawulo avuga ngo mbega ntimuzi yuko umwambiro muke wonona irobe ryose? Ninde muri mwebwe azi icyo cy'umwambiro? umutsima urimo umwambiro, umukate. Yego mama wanjye yarakora umukate iminsi yose, yagumana akantu gato kasigaye ku mukate gushika mu gihe aza guteka uwundi. Uwo mukate waba urimo aside, warimo umwambiro, agaca awuvangana n'uwundi n'iyindi fu. Aho rero umukate bashobora kuwuteka. Yego umukate urimo umwambiro. Umukate urimo umwambiro, bafata umwambiro wa kera bagashyiramo muri mushasha. ariko ngiki ibanga nk'uko manu Imana yatanga manusha ubwoko bwa Isirayeli ntibwagomba gufata ico bwaraje. Oya, ubundi bwo byaba byaboze. Natwe mu rungano we rwose igihe cyose Imana yakoze ikintu gishasha, kandi nta kintu na kimwe wagomba kubika ngo uzokirye buke. Ndagomba kuvuga iyo tuvuga muri bene data mu ikoraniro ridasanzwe uhereye kera, ibyo byabwiwe umwe n'uwundi. Uwo mwene data rero ariko arakora yaciye ahaguruka aravuga ati umviriza, hano so kwemera cyangwa se gushibura inyigisho. Aha no gutahura yuko dushira hanze umukate wose, umwambiro wose wake, umwambiro wose, umukate wose uri mu mwambiro dutahanze. ni ikintu cyiza Imana yakoze hariya. no kwifuje gusubira kubigarukako kubera umwanya mugufi. Reka dusome muri Korinto ba mbere kumbure imbere amajambo yo gutanguza ingaburo mu butumwa bwiza bwa Matayo 26 kugira ngo mwami wacu mukundwa ashobore kwivugira. Matayo 26:26. Bakiriko barajya, Yesu yabira umutsima, awuhezagiye, awumanyagura, awuha abigishwa ati nimwabire murye, uyu n'umubiri wanje. Yabira igikombe agishimira Imana, arababarira ati nimukinywere ko mwese, kuko iki ari amaraso yanje y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ibyaha. Amen. Amen. Nk'uko twabyumvise barya ingaburo ya Pasika, umwami wacu yafashe, niwe yatanguje ingaburo yera. Mu by'ukuri yararetse umubiri we, barawukubita kugira ngo twe dukire, asesa amaraso yo kugira ngo dukizwe. Ibyo bibiri biri mu gucungurwa kuzuye, agakiza no gukira indwara, ego gushika kuzozuka no guhindurwa, gushikaho tuzohindurwa maze tugasha n'ishusho yiwe. Yafashe umukate, arawushimira Imana, arawumanyagura, aravuga ati uyu niwe mubiri wanje ubatangiwe. Wari umukate, ariko twebwe twibuka umubiri w'umwami wacu n'umuvinyu, ariko twebwe twibuka amaraso y'umwagazi ayasesetse ku musaraba igorogota kubw'imbabazi z'ibyaha byacu. Ndasaba yuko haba gutandukanya. Ingaburo yera ntigenewe guhariba ibyaha. Oya, ingaburo yera ni ingaburo dufata mu kwibuka ko ibyaha byacu byahariwe ku musaraba igorogota.
parce que kuko nous croyons twizera yuko ibyaha byacu byahariwe ku bw'amaraso yamenywe, nous célébrons tugakora le souper. iyo ngaburo ryera, Annonçons ainsi tugatangaza rero gutyo la mort du urupfu rw'umwami gushikaho azogarukira. C'est cette raison que nous le Nico gituma tubikora. Reka dusome kandi twihuse amajambo yo mu Bikorinto bwa mbere igice ca 10 hanyuma 11. 1 Corinthiens Bikorinto ba mbere 10 verset 15. murongo wa 15, Peut-être d'abord du verset 16. murongo wa Peut-être tout 16, de suite du verset 16. murongo wa La 16. coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang? Igikombe c'umuhezagiro ico duhezagira mbega si ko gusangira amaraso ya Kristo, umutsima tumanyagura siko gusangira umubiri wa Il Kristo. n'y a qu'un seul pain. Nk'uko uwo mutsima ari umwe, twebwe naho turi benshi turi umubiri umwe, Car nous ne kuko partageons twese dusangira umutsima un seul umwe pain. umwe. Jusqu'ici cette parole de Dieu. Gushika aha iri jambo ry'Imana, we bwingo kumbure uri bushasha mu bwami bw'Imana, kumbure ni ibintu ntabyo Si familière. wari umenyereye. Nimba umuntu yagomba kuba yokekeranya, S'il vous plaît, ndabinginze passez emera le repas. ureke urengane umukate urengane, n'igihe gusa uzoba ufise ubushizi bw'amanga mu mutima wawe yuko wabaye umwana w'Imana kubwo kwizera muri Yesu Kristo umwami umucunguzi wacu. Que vous saurez Niho honyene uzoshobora neza neza nk'uko izuba ryaka riri mu ijuru, ukavuga uti jewe umunyabyaha nagiriwe imbabazi. Ubushizi bw'amanga bube buri mu mutima wawe ku bwa mpemu w'Imana. Aleluya! Nk'uko ijambo ry'Imana ryanditswe rivuga ngo mpemu wiwe ashinga intahe na mpemu wacu yuko turi abana b'Imana. Haleluya! Nimba utegerezwa gusubira kuba wobaza mwene data cyangwa umugenzi cyangwa uwo muzinanye, nuko ubushizi bw'amanga butari muri wewe. si tu ne dois, Nimba udashobora gusubira kubaza uwundi muntu, nimba atagukekeranya ufise ukaba ubifise mu mutima wawe, ubu bushizi bw'Amana, ndi umwana w'Imana, nakoze umwimenyerezo w'ubuntu n'Imana, umwami yaranyemeye sa propriété. nk'uwiwe. Ibyo birashobora gukoreka uno munsi ubunyene muri ibi bihe. urashobora Si ce n'est que moi, fermez les yeux et urashobora fermez les yeux. kugara amaso, ukugurura amaso y'umutima ukabona muri mpemu umwami Yesu ku musaraba Calvaire à Golgotha et dire, i Karuvali, ukavuga uti mwami wabambwe ku bwanje, tu as versé ton sang. wamenye amaraso yawe ku bw'amakosa yanjye n'ibyaha byanje, warancunguye, ndaje nje kuri wewe, nungirire imbabazi, Pitié de moi. ungirire imbabazi, umparire, unyemerere. Ce serait quelque chose de merveilleux. Coba ari ikintu ciza cane iyo Imana yoshobora kuba yokiduha ikaha abantu ubu muri kano kanya. Je lis maintenant pour Ndasoma kugira ndangize amajambo yo gutanguza ingaburo yera mu Bikorinto ba mbere 11 verset murongo wa 23. Hano Paulo aravuga et dit, car pour ma part je l'ai reçu. kuko ico nahawe n'umwami wacu arico nabashikije namwe, yuko umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima 24, Et après avoir akawushimira Imana, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanje ubatangiwe, pour vous, murahora mugira mutya en mémoire, kugira ngo kibe icibutso canje. verset 25, de Mirongo même ibiri na après gatanu. avoir soupé, N'igikombe akigenza atyo, baje kurya arababwira ati iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywako kugira ngo kibe icibutso canje. 26, uko munywera
uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza aho azozira. 21. Nico gituma umuntu wese azorya umutsima w'umwami wacu cakanywera ku gikombe ciwe uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza rwo gukengera umubiri n'amaraso y'umwami. Ariko umuntu yibaze uko ameze, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe, kuko upfa kurya canke kunywa atamenye umubiri w'umwami wacu, arya canke anywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza. 30. Nico gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke, abandi bakagwaragurika, kandi abatari bake bakaba baramaze gupfa. 31. Ariko iyo twimenye uko turi, ntidutsindwa n'urubanza. Ntidutsindwa n'urubanza. Kumbure gushika hano, ano majambo meza y'Imana, turabwiwe hano ngo twisuzume twebwe ubwacu, atari gusuzuma mwene so ariko wewe nyine ubwawe. Ntituzi kumbure mbega ari iki gishobora kuba muri mutima mwene data cyangwa mushiki wanje, ariko ikintu tuzi ni uko twokunze ko Imana ishobora gukora muri twebwe mu buryo bw'inkomezi. Kandi uno munsi twofata ingaburo y'umwami, turagomba kwibuka urupfu rwiwe, kandi si urupfu rwiwe gusa, ko bimeze kose ubuzima bwacu bumatanye n'urupfu rwiwe. Iyo adapfa mu mubiri, natwe ntitwokwigeza tubona ubuzima bw'imwemu, ntitworose ubuzima bw'imwemu. We yarapfuye kugira ngo natwe dushobore kubona ubuzima. Yafashe ikibanza cawe n'icanje. Niko vyanditse hano ngo igihe cose murya uwo mutsima mukanywa kw'ico gikombe, mutangaza urupfu k'umwami gushikaho azogarukira. Turatura Yesu Kristo, twe twatura Yesu Kristo wabambwe, umucunguzi wacu, uwasohoje agakiza kacu ko kuducungura ku musaraba igorogota. Umwami aduhe twese ubuntu bwo kwisuzuma kuko byanditswe ngo mu kurya no mu kunywa. Ndabisubiyemwo, atari kugira ngo turonke imbabazi z'ivyaha. Ni nk'uko umuntu arya yibuka yuko ibyaha byacu byahariwe, ko Imana iduhe kubuntu gutahura neza ico. Amen.